Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turi mu mugisha wo kurangiza iminsi 40. Turi ku ndwi ya nyuma ariyo ndwi ya gatandatu. Twahawe ko ari indwi yo kwibukwa no gushimangirwa kubw'imiryango. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ku munsi wa mbere twarabonye inkuru y'umugabo yitwa Nowa. Ntitubigarukaho kuko mawuji yarahari kandi no mu buhinga no mu mbuga ngurukana bumenyi barabifashe. Imana ishimwe cyane. Mu nkundire dushishikaraho twari tugeze. Haleluya. Itanguriro 8:20 kugeza ku 22. Itanguriro 8:20-22. Imana ishimwe cyane. Maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro, yabira mu bitungano byose no mu bikoko byose bitazira no mu biguruka byose bitazira, abitangira kuri ico gicaniro kubimazi byo koswa. Nimwitegereze Yona inyuma y'umwuzure yisanze ari ahantu abwirizwa gutangura zero. Sinzi ko muri ko muramubona. Yururutse ubwato aratereshije mu gihugu canke mwisi tarimwe abantu kiretse aho bari kumwe, mwisi tarimwe ibintu kiretse ibitanguye kunaga, mwisi tubatswe inyuma y'umwuzure, inyuma y'ikiza, inyuma y'ibintu byose vyononekaye vyayangaye. Nowa agira atangura ubuzima gushasha kandi agira here kubusa. Hari igihe bishika mu buzima bw'umuntu, hari igihe bishika mu ngo zacu, hari igihe bishika mu miryango yacu, inyuma y'ikiza c'ingwara cahitanye abantu canke kigahitana amafaranga y'umuryango, inyuma y'uruhombo runini cyane kumbure gwatumye bamwe bangara n'ibintu bikabura, canke inyuma y'intambara, inyuma y'ibiza, umuntu akisanga ariko atangura azero, ariko atangura ahera ku busa. Iyo niyo situation Nowa yisanze agira atangure ku busa. Nta bantu bahari uretse abafise, kandi abafise bari munsi ya responsabilité yiwe. Abafise bamuhanzeho amaso n'Imana yiwe. Nta bintu afise uretse ibyo yinjiranye muri stock, navyo nyene inyuma y'iminsi 40 n'indwi yongeyeho n'amezi yongeyeho vyaheze, agira atangure gushasha ubuzima. Hari igihe umuntu yumva yuko inyuma y'ibihe kanaka biba byarabaye nk'inkukura bigatwara ibintu byose, umuntu akisanga agira atangure azero. Ntawo kumufata ukuboko ntawo uhari, ntawo kumushigikira bahari, ntahahera uretse abamuhanze amaso ico ari bukore. Ndi n'inkuru nziza. Haleluya. Nowa yamenye ubwenge, yamenye neza yuko nubwo vyogaragara yuko atatanguriro rihari, ariko hariho ntango w'ibihe ariho. Hari igihe mu maso yawe umenga ntatanguriro rihari, ntawuhera. Mugangire ndaguhumurize, iyi Mana yatubwiye ko ari igihe kwindwi ari indwi yo kwibukwa no gushimangirwa. Urushuka ati nta base, nta rufatiro, ni nko gutangura gushasha. Hariho intango, hariho alpha ari muzima. Ibigaragara ntavyo ubona, ibifatika ntavyo ubona, abagaragara ntabubona, mugabo hariho alpha ariho. Nowa amenya ubwenge, amenya neza yuko n'ababuze n'abashaka bigeze kubaho arababura. Ko ari igihe twizigira abantu
ariko mu gihe kanaka nitwongere kubabona. Hari igihe twizigira ibintu mu gihe kanaka, ivyo bintu ibihe bikabihindura cyangwa ibihe bikabitwara, ariko hari kidahinduka inyuma y'ibihe. Ni alfa na omega, ni intango n'iherezo. Uwo nawe n'uwundi si uwundi, ni Yesu Kristo. Haleluya. Niwe ntango y'ibihe kandi nawe herezo ry'ibihe. Niwe yivugiye ko ndi alfa kandi we yivugiye ko ndi omega. Icoma rero ubuzima bwawe, wamuhangayika ukeneye urufatiro rw'ubuzima bwawe. Icoma mu buzima bwawe wama wataye umutwe ushaka yuko hagira abagutangurira, hagira abagufasha. Icoma ugahanga amaso kuri alfa, woruhuka. Nico catumye Nowa abanza kubaka igicaniro c'Imana. Iyi si ni nkandagije mu kirenge, nta kigihari, nta buturo buhari. Umugani w'Abanyarwanda, nta buturo buhari. Bisaba yuko ntangurazero nkubaka. Nta bantu bahari uretse abo turi kumwe, aba nabo bari munsi ya responsabilité yanje, aba ni je ndabajejwe. Ariko hari uwo mbanza gutangurirako, nuwabayeho kandi azokwama bihe byose. Abanza gushiraho igicaniro. Igicaniro ni connection y'isi itaboneka, ni ihuriro ry'isi itaboneka n'isi iboneka. Ni igicaniro ni connection y'Imana n'ibigaragara. Abanza kwimika Imana. Haleluya. Icoma mu buzima bwawe, Imana ikaba imbere. Ubwa mbere akaba Imana, pana mu majambo, bikaba byo. Umutima wawe Imana ikwitegereje, igasanga wizigiye Imana imbere y'ibindi byose. Icoma muri business yawe, ukumva ko ubwa mbere ari Imana. Icoma mu mashure yawe, ukumva ko ubwa mbere ari Imana. Icoma abakobwa n'abahungu mugiye kurongorwa no kurongora, ubwa mbere mukimika Imana. Kuko abapfakazi barahari, abawukanye barahari, abatandukanye barahari, ariko hari udahinduka, ni Imana yonyine. Kandi ni data wa twese, si w'imiryango yose yo mw'isi yitiriko. Icoma rero ukabanza ugaha ikibanza ca mbere Imana. Icoma abavyeyi tuvyara, tukabanza abana bacu tukabashikanira Imana ubwa mbere. Imbere ko tubashikanira igihugu Uburundi, imbere yuko nimba bikenewe, imbere yuko tubaha imiryango, ariko tukabanza kumenya ko abana bavuye ku Mana, tukabashikanira Imana. Icoma akazi kawe ka mbere, ukabanza ukagashikanira Imana. Ntushobora kurondera gushimangirwa mw'isi utaremye. Turi kumwe? Ntushobora kurondera gushimangirwa. Gushimangirwa ni stabilité. Ntukarondere stabilité mw'isi utaremye, utahaye ikibanza umuremyi w'iyo si. Ntukarondere gushimangirwa, ndabakarorero. Ntukarondere gushimangirwa muri entreprise y'umuntu kanaka wasuzuguye nyeneyo, uburi gifu. Ntukarondere gushimangirwa mu muryango kanaka cyangwa mu rugo kanaka ubamwo wasuzuguye uwaguhaye kuhaba. Birumvikana? Turi kumwe? Rero ntukarondere stabilité muri ino si utaremye, utahaye ikibanza ca mbere uwayiremye. Nowa amenya ubwenge, abanza gushiraho igicaniro c'Imana nzima. Mu gushiraho igicaniro c'Imana nzima, kuko igicaniro ntigihagije conyene, kuko igicaniro ikigereranyo c'ukwizera. Ndizera Imana iri hejuru ya vyose. Ndizera Imana yandokoye inyuma y'umwuzure. Nkuko nawe ushobora kuvuga ati ndizera Imana yandokoye mu ngwara. Nkuko nawe ushobora ati ndizera Imana yampaye guheza amashuri. Ndizera Imana yampaye kubaka. Ndizera Imana yampaye kuvyara. Kwizera ni kimwe. Biravuga ngo uvuga ko wizera uramaze.
n'abadayimoni barizera bagahinda agashitsi. Wowe urizera ukemera ariko ntujugumira. Mugabo abadayimoni bo barizera bakongera bagahinda agashitsi imbere y'Imana yawe. Rero ukwizera konyene ntiguhagije. Kuba wizera ko Imana yakurokoye mu upfuvyi, kuba wizera ko Imana yakurokoye mu ntambara, kuba wizera ko Imana yakurokoye mu gihe kanaka ntibihagije. Igicaniro gifise agaciro kiri kwimazi. Haleluya. Niyo mpamvu Nowa ntiyashizeho igicaniro gusa, ahubwo yashizeho ibimazi ku gicaniro. Ni nayo mpamvu ukwizera kose kutajana n'ibikorwa kuba gupfuye. Kuba wizera Imana ni kimwe, n'abadayimoni barizera, ariko hakwiye kuba ibikorwa n'imbuto bigaragaza ko wizera Imana. Ni igicaniro kiva mu mubavu umota neza. Haleluya. Niho gusenga kwawe kumvikana imbere y'Imana. Nowa catoranya mu bikoko yarafise bidahumanye bitazira. Amenye neza ko igicaniro yubatse n'icimana yera, n'icimana igororotse. Rero ivyo ashikanira ku gicaniro bikwiye kuba ari bimazi bidahumanye. Haleluya. Abaheburayo hakandikwa ngo mwegere intebe y'ubuntu mushize ubwoba. Donc bisigura ngo ni invitation. Igihuzu cari gikingiye hera caratabutse. Ubu nta muhereza abashikanira abashikira imbere. Umuntu wese niyegera intebe y'ubuntu ashize ubwoba, aronka ikigongwe, abone gutabagwa mu bukene bwiwe bwose. Mu gifaransa bwa ngo afin d'être secouru dans tous nos besoins. Kugira utabagwe mu vyo ukeneye ku Mana, banza wegera intebe y'ubuntu ushize ubwoba uronka ikigongwe. Kuko amasengesho y'umunyabyaha ari induru mu matwi y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero igicaniro gikwiye kuja ku ikimazi gitunganye. Ikimazi gitunganye ninde? Ni wewe nanje dukwiye kuja ku gicaniro twejejwe. Rero ugusenga ntabwo ari sorcellerie, ntabwo ari ubupfumu. Gusenga si magie. Dusenga Imana yera, dukwiye kuyegera dushize ubwoba kuko igihuzu cari gikingiye hera caratabutse, kandi Imana iradutumira kwegera intebe y'ubuntu. Mugabo duhamagara imbabazi z'Imana. Haleluya. Twegere kuri ico gicaniro twejejwe. Amen. Kandi biri kavuga ngo uvuga ko atacakora aba yihinduye umubeshi. Imana ishimwe cyane. Umunyakuri wegere udashidikanya, ariko usabe ikigongo hamubone gutunganwa, hamutabagwe mu bukene bwawe bwose. Abaroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri handitswe gute? Rome 12:1-2 havuga ngo ndabahanura. Haleluya. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. Haleluya. Ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana. Mu gifaransa avuga ngo niho culte yanyu yoba agréable, niho gusenga kwanyu koba ukuhimbara Imana. Ndabahanura bene data mutange imibiri yanyu. Bisigura ngo mwice kamere mere. Ndabahanura uko mwegera igicaniro, kuko urumva finalité ni kugira ngo ugusenga kwacu guhimbara Imana. Rero uko niba ushaka ko gusenga kwawe guhimbara Imana, nuje kuri ico gicaniro wemere gupfa ku kameremere kawe, upfe ku kwifuza, upfe ku ishari, upfe ku nzigo, upfe kwikunda, upfe ku kintu cyose mwe mu Imana reka aravuga. Wemere ubikimazi. Ugikimazi nikigira demokrasi. Turi kumwe? Ikintu kigaragaza ikimazi biravuga ngo Yesu yabaye nk'intama bashorera ku macunira. Bugikimazi nikigira demokrasi. Ikimazi nikigira uburenganzira. Igihe Yesu yadupfira ntiyarafise demokrasi. Biravuga ngo bamutwaye nk'intama igiye ku macunira.
ikoraniro. Rero Imana mu busabane bwacu nayo mu kuyizera, ibikorwa bigaragaza ukwizera, dukwiye kuyisenga, dukwiye kuyihimbaza, dukwiye kuyegera nk'ibimazi vyapfuye. Icambere twapfuye ku kameremere, icakabiri no mu kuyikorera. Haleluya. Kuko nibikorwa dukora nibimazi. Haleluya. Amen. Nimba jewe ndi disponible noza 17 gusenga, uko kuyikorera sinkene umudirecteur angenga amasaha ashikira hano. Oya. Nkwiye kumenya ko ico nkorera Imana ari kimazi. Haleluya. Amen. Igikorwa cyose ukorera Imana ukwiye kugitangamwe ikimazi, kuko ukwizera kose kujana n'ibikorwa. Kandi igicaniro gifise agaciro kiri kwibima imazi. Haleluya. Hari umuntu anyumva? Amen. Erega ngire ndakubwira ico kintu kirumvikana. Ikintu cyose wizera ugishiramwo sacrifice, ugishiramwo ikimazi. Ariko icyo utizera ukorana 50-50, ushiramwo 50-50%. Ariko icyo wizera utanga ikiguzi. Rero nimba Imana uyizera ukayikorera, tanga ikiguzi mu kuyikorera. Niko kwizera kujana n'ibikorwa. Nimba Imana uyizera, haleluya, 100%. Nimba Imana uyizera 100%, ukabirindire ko ari izo kwibuka, ukabirindire ko ari izo guha stabilite. Ivyo utanga vyose bishiremo sacrifice. Erega abantu b'Imana, hari abantu benshi bavuga ko bizera Imana ariko batayizera, kuko buryo ukwizera kugaragara mu bikorwa. Buryo wizeye akazi kawe ukora, hari ibikorwa bigaragara yuko ako kazi ukizera. Ushobora gutaha 21h, nka mwene data nabonye 21h, 22h, kuko ako kazi arafise ukuntu akizigiye. Turi kumwe? Nimba nanje nizeye ko nkorera Imana nzima muri iyi nzu, hariho amasacrifice ntanga nubwo ntoba ngira umukoresha, yaba umwanya, yaba ibikorwa, yaba n'ivyo ntanga. Rero ngire nkubwire, Imana yacu ntinaniwe kukwibuka, ntinaniwe kugushimangira, ariko nushobora kurondera gushimangirwa, nushobora kurondera stabilite. Baha ikibanza Imana ubwa mbere. Hari umuntu ariko aranyumva? Ndabahanura bene data, mutange imibiri yanyu nk'ibimazi. Bisigura ngo va muri demokrasi, ntugakora icyo ushaka. Ikimazi ntigikora icyo gishaka, ikimazi kiba caramaze kwitanga. Haleluya. Amen. Rero nimba waramaze kwitanga, ntugakorere mu bugombe bwawe, ahubwo uri umuja w'uwo wihaye. Rero icyo uwo wihaye kugombaho nico nawe ushira mu ngiro. Bantu b'Imana, kandi unyemere ndakubwire, niyo yonyene ishoboye kugushimangira, ni muri yo yonyene hariho stabilite. Sino ibihe byo muri ino si ntibidupermeta stabilite. Uzogerageza kwegeranya amafaranga, mugabe ibihe kanaka bizokwereka neza yuko amafaranga adastabiliza umuntu. Uzorundanya inshuti n'abagenzi, ariko inyuma y'igihe uzomenya ko ata nshuti n'abagenzi ufise. Nta stabilite abantu baduha. Uzogira iki? Uzoronka umugabo mwiza, uronka umugore mwiza, uronka abana beza, ariko inyuma y'igihe muzotandukana. Bagukunde nabo bakunde, ariko umenye neza ko mwese mudateza kuba hamwe. Rero ikintu cyonyine kiri stable ni Imana idahinduka. Haleluya. Ora ino siravuna. Haleluya. Ino siravuna atari Imana gushimangiye. Haleluya. Amen. Rero ukaba ushaka gushimangirwa, shira Imana imbere. Muri couple yawe shira Imana imbere. Muri business yawe shira Imana imbere. Mu murimo w'Imana shira Imana imbere. Mu mafaranga yawe shira Imana imbere. Mu myanya yawe shira Imana imbere. Iyo Mana nihemuka kandi iyo Mana ihinduka. Ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima. Haleluya.
amen, apana vyapfuye bizima, amen. Urafise ubwenge ariko kandi urafise amarangamutima ariko wemeye kubika imazi kizima, bizima, vyera, bisigura ngo Imana yacu ni yera, nawe ukwiye kugendera mukwe kuko biravuga ngo kuko iyo mwambaza ari yera aba ariko namwe mubabera nkuko nayo ari. Bihimbara Imana, urondere guhimbara Imana ubwa mbere niko kuyikorera, niho culte yawe, niho amasengesho yawe yahinduka imibavu. Dusubire muri Genese 8, haleluya, amen. Niko kuyikorera ko ikogira ikimazi. Mu Gifaransa bavuga ngo niho culte yanyu yoba agréable, niho uburyo wosenga Imana ivyumvise imotegwa neza. Muri Genese uhoraho amotegwa n'umubabye, haleluya. Uhoraho amotegwa n'umubabye mwiza wavyo, uhoraho aca yumva parfait muri ivyo bimazi. Ico gicaniro kica kivamwo parfait. Kweri kicavuyemwo parfait nuko cari gicaniro c'Imana nzima gishizweho ibimazi bitanduye, haleluya. Imana ikiramotegwa, haleluya. Bibiri kavuga mu vyahishuriwe Yohana 5 ngo amasengesho y'abera ni parfait imbere y'Imana, amen, ni imibavu imbere y'Imana, haleluya. Umva rero, Imana imaze kumotegwa ikiravuga ngo Imana yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzongera kuvuma isi ukundi kubw'abantu, kuko imitima y'abantu yamugoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ukundi ifise ubugingo vyose nkuko nakoze. Imana ikiragaruka, umva, amaze gushira Imana imbere mw'isi. Nowa ntiyari umweranda ariko Nowa yubaha Imana, haleluya, amen. Nowa yashira Imana imbere, amaze gushira Imana imbere agatanga ibimazi bitazira bifite agaciro bidahumanye. Uno munsi ngire nkubaze, umwanya uha Imana wo gusenga n'uyuhe? Uno munsi ngire ndakubaze, iyo ukorera Imana uyikorera Imana kuko utagira akazi, mbega mu gihe uzofise akazi uzoyikorera? Kino gihe Imana yaradupimye, déplacement ntizoroshe, ibitoro ntivyoroshe, muga mwese muzitegereze imanza zikomeza kuzuramwo mw'abantu, kuko turi mu gihugu kirimo sociale nini. Imanza turacazimara, yaba imanza za mariage, yaba imanza zo guhamba, yaba imanza zose, abarundi n'imanza ntibarabihagarika. Mugabo kuza mu nzu y'Imana, hano turagerageza kuza mu nzu y'Imana, nivyo vyonyene umuntu harura ko igitoro camuheranye na taxi yamuheranye n'ibindi vyose vyamuheranye. Ngire mbabwire, Imana si umuntu ngo ubeshe, Imana yitegereza umutima. Uzobesha umuntu ntagusoma, ariko Imana yo yitegereza umutima iragusoma. Kandi Imana biravuga ngo ntazigera iha icubahiro uwundi muntu kiretseyo. Niwayirutisha ikindi izokwereka neza ko ata stability hari, hamuyihindukirire uvuga uti no kunshimangira. Hamwe ntakaranyumva. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari ibintu bishika mu buzima ukavuga ati mbega kwereka intaragama, kwereka ata stability, kubera iki ntashimangirwa. Erega Imana iragukunda, ntishaka kushimangirwa mu musenyi, kuko irazi ko ibihuhusi bizogusitura. Imana iremera yuko ibintu byose bidafata kugira umenye ko ariyo yabikoze, ariyo yabiguhaye, hamuye ikibanza ca mbere. Ico gerere izogushimangira neza cyane, haleluya. Ntabwo ibikira guhana. None ni nk'umuntu wabona ariko arubaka, ukabona ntari karagira fonda, yase gupeya le prix, yase gutanga ikiguzi ca fondation nziza, kuko fondation nziza irazimvye. Ukabona umuntu yase gutanga ikiguzi c'urufatiro kuko urufatiro razimvye,
ariko agerageza gushiraho ibintu bidafashe muri fondation. Hari igihe ubishoboye uvuga uti reka bihungabane bikiri hafi kugira asubire gushiraho intango irisi urufatiro ruri. Hari ibintu Imana ku myaka yawe ukiri umujene yemera kudastabiliza kugira ushireho intango irisi. Hari ibintu Imana iraba mu mafaranga akiri mato gati hamwe n'aya mafaranga makafisi reka ndamushireho intango nzi, reka nemere bireke gufata kuko amamiliyaridi ndamubikiye akwiye kuba afise urufatiro ruzima. Hari igihe Imana ikwereka abantu isinzi zoguha, ariko avuga ati abantu isinzi n'uwo mugisha ntashobora kuwufatana n'ibikona nk'uko twavyizira fapase turi kumwe ibikona. Reka nemere ndabinyiganyize kugira ngo uwo mugisha munini w'amahanga uzoburi stable ku bintu biri sûr. Alléluia. Alléluia. Imana iri responsable. Imana c'est un papa responsable. Irashaka kwemera ko bidafashe binyiganyiga kugira ugire urufatiro ruri sûr. Kubera ivyibona ivyo yagutegura ku buzima bwawe ni binini. Ikacemera ko bihungabana kubera ejo ni kigorofa kinini. Ubuzima bwawe rimwe ikigorofa c'imitahe minini Imana yabitse cy'ubutunzi bunini. Rero hakwi ikigorofa kigeze kure cosiduka iprefera kaka annex uri kuragerageza kwirondera. Bana kaka annex urondera kwirondera. Kakandi umva kanex kagute akanex mufate ko mufate ni bwa buzima muri kurirondera bukavuga ubuzima buragoye bari abantu barafasha muzotubaze ingene twafatishije ntituranafatisha. Hari umuntu umwe yambwiye ngo pastor nta wo kwishinga wowe waramaze gufatisha. Niturafatisha mugabo wo tubaza twagushinga intaya muri kahise. Hari ivyo ngira abo twabanye batotubeshera twahagenza amaguru mu mvura mu mvutano twasize abana twakoze byinshi kuko twari tuzi n'ubundi uracatuma dukora byinshi n'ubundi twaravyitegereje twitegereza kino gisagara kandi ntabwo bari bwavuge amaja mu mpara mwumva ngo kino gisagara kibamwe ababishoboye. Iryo jambo ni twari bwumva mugaba un certain moment twarahageze muri kino gisagara kandi ariho twavukiye dusanga kino gisagara ni kibamwe ababishoboye ni Imana ibashoboza. Tuvyitegereje turabiraba turabiraba turavuga tuti rero n'ubundi reka twizigira Imana niyo kazoza kabacu kuko ico gihe n'abari kudufasha bari bafise ivyo badufasha bari baduhaye imigongo. Hama twizigira Imana twinvestisa muri yo. Haleluya. Uno musi rero ivyo bamwe bibaza ko twafatishije tutaranafatisha bifise ikiguzi bantu b'Imana. Haleluya. Uri kuranyumva uri kurantahura. Amen. Amen. Imana ikiravuga ngo abantu ntibazopfa bahindutse ariko kubw'uyu mugabo atanze ashizeho igicaniro ampaye ikibanza ca mbere mw'isi amenye ko iyisi ari jewe hama akampa ibimazi yiyumviriye agatanga ikimazi kirimo effort nanje ndirahiye ngire stabilize isi. Haleluya. Ngireho nshiraho stabilité y'isi. Isi kiriho ibiba niyimbura bizokwama. Ibihe bihinduka bidahinduka umuntu azobiba hama yimbure. Nta uzongera kubiba atazimbura kubw'uyu mugabo yitwa Nowa. Amen. Isi kiriho mu yandi majambo nkiri Imana muri no si ko yampaye ikibanza agatasi kazobaho icirizobaho abagatasi. Hariho stabilité ukeneye mu buzima. Hariho stabilité ukeneye muri carrière professionnelle. Hariho stabilité ukeneye muri business. Hariho stabilité dukeneye mu ngo zacu bakobwa muri ko bararongwa naho muri ko hariho stabilité mukeneye. Hariho stabilité dukeneye mu bana bacu. Ariko dukwiye gushira Imana imbere kandi tugatanga ibimazi kuko kwizera kujana n'ibikorwa. Igicano kitagira ibimazi kiba gipfuye. Ukwizera kutagira ibimazi kwa gupfuye. Rero ukwizera gukwiye kujana n'ibikorwa. Haleluya.
ibikorwa ni ingeso, ibikorwa nivyo dukoresha amaboko, ibikorwa nico kintu cyose dukora kugira duhimbare Imana. Imana niyayibona imotego, ndi Imana vy'ukuri. Haleluya, amen. Matayo 6:33 mubanze mwitwararike. Matthieu 6:33 mwandike. Imbere havuga ngo ntimukiganyire ku vyo muzojya, nimukiganyire ku vyo muzokwambara. Nimurabe amashugwe yo ku musozi arabegwa atawuyambitse, nimurabe inyoni zo mu kirere zirajya zitabiba zitagirana, nta ushobora kubw'amaganya yiwe kwirusha uko yareha. Nta muntu umwe arararira mwijoro, kuko mwijoro niho abantu bakunda kurira, niho babura itiro. Kiretse abamaze kudeprima gose bakeneye kuja kwa muganga, niho banarira ku murango. Ariko abandi bose ni mwijoro atawo babona. Turi kumwe? Nta urararira mwijoro, nta urarariganyira mwijoro, hama mu gatondo asange hari imetero yongeyeho. Amaganya yica uwiganyira. Rero yari conseil ya Yesu. Nta urirusha uko areha, nta urongereza icabuze kubw'amaganya. Ariko ngire mbahe solution. Matthieu 6:33 mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana ukugororoka. Haleluya. Mubanze mugwanire inyungu z'ubwami bwanje. Amweke hari ubundi bwami muhanze amaso. None burya akazi yari akawe, iyo uzi ko akazi ariko akaguhemba si kukorera. Iyo uzi ko hariho leta igutunze si ukorera. Rero ha priorite ubwami bugiye kugutunga bukazo gutungira abawe. Buriya Aburahamu ntibari bijuju mu gushiraho ibicani bagatanga ibimazi by'amapfizi, bagatanga ibimazi byinshi. Bari bazi ko Imana yabo ari Imana y'abazobakomoka. Hamara ati okay, ko Imana ariyo tuhanze amaso kandi twaba twihanze amaso ku ruvyaro rwacu, reka rero tuyiyegurire n'ivyacu. Hageze guha Imana ntibaharura. Buriya Abayisaka kwari uko nyene, Bayisirayeli Yakobo kwari uko nyene, nuko barezwe. Mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana ukugororoka, ibindi byose muzobihabwa nka bonus. Nimurondera inyongera mutabanje gutanga ikiguzi c'ubwami bwanje no kugororoka. Nyemera ndakubwire rino jambo, Imana yarakuntumyeho. Iyi ndwi n'indwi yo kwibukwa, ni n'indwi yo gushimangirwa. Ariko gushimangirwa ukibanza Imana nayo ikagushimangira. Naye amaboko y'abantu ntashimangira umuntu. Urashobora ati abantu bazonshimangira, nta maboko y'umuntu agushimangira. Nta n'ubutunzi bushimangira umuntu, nta n'inshuti zishimangira umuntu. Ni Imana yonyine umuremyi ashoboye kugushimangira n'abawe n'abazokomoka. Rero nubanze witwararike ubwami bwayo, intérêt zayo, ibindi uzobihabwa nk'inyongera. Dusome muri 2 Samuel. Inkuru y'umugabo yitwa Dawidi. Dawidi yabonye Imana mu buryo bwose, nkuko nawe warabonye Imana kabisa. Dawidi yabonye Imana imwibuka ari nyuma y'intama. Umuntu wese niyumvire yavuye, nivyo hari abantu mwavuye heza, ariko hari abandi mwavuye habi. Rero iyumvira umuntu wese aho yavuye. Nukuri tugiye kubirabara ukuntu twibutswe. Je naributswe vrese. Nukuri je naributswe, nawe waributswe. Hari ukuntu Imana iyo atari twibuka, iyo Imana itatwibuka ntituba turi ico turi. Haleluya. Dawidi rero yari yarabonye Imana, sivyo? Haleluya. Imana yari yarabonye Imana imugwanirira. Urashobora kubaza kunesha ikigatanya. Umwami yahunze n'abantu bari ku rugamba bagahunga, Imana ikamuha intsinzi, akaca umustar, akaca umuntu akomeye. Abagore bakaduka ngo Sauli yanesheje ngo yatsinze ibihumbi, ngo ariko Dawidi ngo indiri. Ivyo bintu hari umuntu avyiha. Yo mpamvu ushobora kuja ahantu kuri YouTube ngo nkeneye ngo nkeneye ama views. Ukabona bakakugeragereza nyene, ugatanga. Namenye ko hari n'abatanga amafaranga y'Yedidiah.
je bijye ntanije nayo namenye ko hari abantu batanga amafaranga kugira ngo abantu babashiriho ama views byari bijya byo narumiwe ukarondera abantu bakagutangira amafaranga kugira gushira ama views muga nta numwe azoyirondera iyo ndirimbo nta nuzoyirimba mu rusengero yaherutse ifise ntumbaze sinamenya aho zigera mu kuba zikomeye canke ubwo butumwa aho bugera kuba bukomeye waherutse witangira amafaranga cyangwa ugira publicity iyo ndirimbo nta numwe ayigarukaho bisigura ngo ivyo umuntu yironderamwo bifise aho bigarukira ariko Imana iguhagurukiye ngo ikwemeze irakwemeza Dawidi Imana iramwemeza ata publicité ata affiche ata na views abagore bamukubitira ama views y'igihumbi murasika abagore tubishoboye abagore bibagira ko ari umwami baraduka yari yarabonye Imana abantu b'Imana nkuko nawe wabonye Imana sivyo amen twarabonye Imana sivyo narabonye Imana warayibonye haleluya amen erega arabaye umwami avuye de nulle part urazi ko tukaba umwami utafise ahuva ubundi umuntu aba umwami abavuye ku ngoma ariko we aradutse agiye abaye umwami de nulle part muba hari abantu mwicaye mu buzi de nulle part nukuri hari abantu hano mushimangiye mu bintu de nulle part turi kumwe ariko wibaze rero wibaze ikosa rya Dawidi yibagira ivyo vyose acashaka stabilité mu ngabo acashaka kurondera stabilité urasho kwibaza fondation ni Imana inkingi ni Imana hamuga curondera protection gukingirwa n'abantu warabonye Imana mu rufatiro ukayibona mu nkingi mu makoroni ukaca ushaka ko abaguproteje baba abantu Dawidi araduka atawamuroze aja guharura ingabo ngo arabe ingabo afise bisigura ngo arawubugaba afise arawubasha afise arawubushobozi bwa afise nawe itegereze aho waciye witegereze aho wavuye witegereze vyose mu yandi majambo fondation yawe ni Imana itegereze inkingi z'ubuzima bwawe inkingi murabona ivyafatishije ubuzima bwawe ni Imana mugabo hageze protection kurondera gukingirwa ukeneye abantu kanaka bagukingira erega nicyo vyamushitseho acaza kurondera ngo guharura ingabo afise hewe ingabo afise kugira arabe ko azotsinda eske vyukuri igihe atsinda Goliath bari abantu bamuhaye intsinzi Imana yamuhaye intsinzi none yari yarozwe gute uko niko abantu tukibagira umuntu akibagira aho yavuye akibagira hageze hama akaduka ngo agira arabe ivyo afise bigire mufate ngo bigire mufate afete ngo agira arabe ivyo afise bigire bimushimangire mwumvise gushimangira ico bisigura stability ubu rero ugire ukonte kuvyo ufise bigushimangira ugira ukonte ku ufise bagushima sinzi ko muriko muravyumva turi kumwe reka mpere kure mu nda ya mama wawe yakuvyaye adashaka kuko yari karanaguhisha kugira ntibamenye ko ufise inda abandi nabo yakuvyaye asenga yuko amezi inda yoba menshi kuko adasinge na kwakira Imana ongereza ukwizera ongereza ukwezi je negeze kuvyifuza ku mwana wa mbere Imana yongereza ukwezi gato kuko mbona ibintu bitaratungana muravyo bisigura ngo deja munda hariho stabilité y'Imana yagustabilisha wavutse ntavyuzi ariko ushaka vyarabaye habaye ama force couche washatse kubindi korotse canke baragukoreye wanka kuvamwo barakurimanye barakuvomanye nta kitagushitseho mugabo stabilité ibimana amen Imana iragustabiliza munda hama warireze mu yandi majambo ni Imana yastabilije urabahe waraguye turi kumwe muramubona abandi bana ngo baraguye we nta numwe yaraba kwaguye hari Imana yari kurinze kuko nta numwe yaranezwe kuguye uravyo wiza amashure primaire ntibari bwatangure gratuité ya primaire menga n'ubu ngo ntibigihari cyane turi kumwe wiza amashure uyaheza kugiha
segonderi uyiheza kugi aho wabaye by'ukuri ntuzi aho wabaye kuko wagiye uba hano afite n'amaboko y'Imana agiye gutunga. Hama rero ubu rero aho ugeze uri kurondera abantu n'ibintu mu byo ufise ngo bigustabirize. Ugira ukonte ku bantu ufise ubu utazi niyo bavuye, ugira ukonte no ku bintu wabonye uko ngo bigustabirize. Nivyo vyashikiye Dawidi. Dawidi ahejeje guharura abantu yumva umutima umukubita. Imana ishimwe ku bantu bafite umutima umenetse. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ufise umutima umenetse Imana ntizowire. Amenya ko akoze ibintu bibi, abarira uharati nacumuye cyane kuvyo nakoze, ariko none uhoraho ndakwinginze kuraho ibigabitanyo vyanje jewe musavyi wawe, kuko nakoze ivy'ubujuju gose, nabaye kirofa. Je cherché la stabilité mu bidafashe kandi ari wowe wari warafashe. Dushishikare dusimbe cyane. Haleluya. Subira inyuma gato. Dawidi yishura Gadi ati ndagowe gose, nidufume dukorokera amaboko y'uhoraho kuko imbabazi ziwe ari nyinshi, ariko nawe gukorokera amaboko y'abantu. Bisigura ngo Dawidi yarafise umutima w'Imana, yakonta ku mbabazi z'Imana. Sizi ko muri abana akana kataraba karobere uragakubita kakaguma kakugwako. Haleluya. Amen. Burya Imana ibishaka umutima nk'uw'abana. No mu ntege nke zacu duhungire kuri yo. Haleluya. No mu mafuti yacu duhungire kuri yo. Erega uba wizeye imbabazi z'Imana, urukundo rw'Imana. Erega Imana imbabazi zayo ntizizoshira ku buzima bwawe. Urukundo igukunda si nk'urume, iragukunda. Nyamara ndakubwira Imana iragukunda. Iragukunda. Kandi urukundo igukunda ku buzima bwawe ntiruzohera. Erega ijambo ry'Imana avuga ngo Imana igukunda nkuko wowe wikunda. Imana iragukunda itaravye urukundo rwayo kuko ni rukundo. Ntuzibaze yuko intege nke zawe n'ivyaha vyawe byatumye Imana ikuvaho. Imana iragukunda, iragukunda. Yanka ivyo ukora ariko iragukunda. Buhungira kuri yo, uririreyo, usemba baziyo, kuko no muvyeyi mwiza. Amen. Tubandanya tunyarukije gira dusenge. Bandanya imirongo yose murayisomera. Bandanya. Amaze gusaba imbabazi Imana irigarura. Haleluya. Turashishikara gose. Okay, dusubire hariye rero. Dusubire kuri 18. Uwo munsi nyene Gadi yaramuvugishwa aja kuri Dawidi aramubarira ati duga wubakire uhoraho igicaniro ku mbuga ya Arawuni umuyebusi. Amen. Reka dusome tunyarukije cha dusigura cha turangiza. Verset 19. Nuko Dawidi yumvise irya Gadi araduga nk'uko Uhoraho yavuze. Ku murongo wa 20 Arawuni aramubaza tukiraho, mbega ku mbuga y'umuyebusi yitwa Arawuni genda uhubaka igicaniro? Ndashaka ahantu humve. Hamwe n'ivyo Dawidi yakoze vyose haciye haba instabilité mu gihugu. Ikiza kirahonya abantu bose. Kubera iki? Imana yavuze ati ko wizigiye abantu reka ndabagabanya. Mbe murazi ko ari gihe twiyizigira Imana ikatwereka ko turi futi. Mbe murazi ko ari gihe twizigira ubutunzi bwacu Imana ikatwereka ko atabwo dufise. Mbe murazi ko ari gihe twizigira abantu Imana ikatwereka ko atabo dugira. Ntabwo Imana ibikwanga, ibishaka uyihanga amaso yizire. Inyuma y'ico kiza cyagabanije abantu, umuvugishwa aravuga ati genda wubaka igicaniro. Nanje Imana yakuntumyeho genda ushire igicaniro. Kuko igicaniro nico gistabilize igihugu. Igicaniro nico kizana stabilité y'ubuzima. Igicaniro nico kizana stabilité y'urugo. Igicaniro nico kizana stabilité. Genda ushire Imana imbere, genda wubaka igicaniro. Haleluya. Hehe. Ku mbuga ya Arawuni umuyebusi. Haleluya. Gire mbabwira ico gicaniro. Ico gicaniro kiri ku mbuga ya Arawuna niho nyene ni ku musozi. Imbuga ya Arawuna
abanyabwenge b'ijambo ry'Imana, kuko urumva Bibiliya ifise contexte historique ikagira contexte géographique. Hari ahantu vyakorewe Kaperinaumu harabaho nubwo hahinduwe amazina, i Betelehemu harabaho. Aho hantu Imana yamutumye kubaka ico gicaniro ni hahandi Aburahamu yatangamwe Isaka ku musozi Morija. Hari umuntu aranyumva? Haleluya. Ku musozi Morija igihe Imana yagerageza Aburahamu ati, Aburahamu genda ushikanira umwana wawe kinege umumenga ikimaze. Aburahamu amenya ubwenge ntiyabikijuju, avuga ati n'ubundi kuvyara umwana mukaheze n'ubundi ntawe ifise. Stabilité ya succession, stabilité yo kuzogira uzonsubirira uruvyaro ndayifise ku Mana. Aca aremera mutanga ku musozi Imana yamubwiye utari hafi kuri Morija. Ngire mbabwire ko ku mbuga Arawuni iri ku musozi Morija, kandi ngire mbabwire ko Igorogota naho nyene ni kuri uwo musozi Moriya, ni kuri iyo mbuga. Hari umuntu anyumva? Yesu yabambwe Igorogota hahandi nyene muri ya mirambi ya Morija. Turi kumwe? Kandi kugira ikiza kive mu gihugu ni kuri wa musozi wa Arawuni hahandi nyene Yesu azotangwa ikimaze. Ico shaka wumve niki? Bisigura ngo aho washize Imana imbere hazokwama hatabara n'abazokomokaho. Urabona agakonte k'amafaranga karakenewe. Mugabo agakonte k'amafaranga kagenda gahura na terme économique niyi infra kagenda gahura no gutakazaga agaciro. Karashobora kugusekurira nyene kakagutabara, ariko nikazokwama gatabara n'abazokuvako, sivyo? Ariko simpakanye kubika, sivyo? Parcelle wundi nico kintu kiguma cunguka inyuma y'imyaka, sivyo? Mugengire mbabwire canka amamobilier ibintu inyubako. Mugenyuma mu bihugu kanaka politike yo kubaka yamaze gutera imbere, ama parcelle amwe atangwe gutakaza agaciro kuko leta yavyemvishijemo kandi ibihe byabagiriye neza. Muravyumva? Ugasanga aho wayishize ntigifite agaciro, ahubwo ni leta ishaka kwahindura ibarabara. Urumva nubwo ama parcelle atanga agaciro, hari igihe usanga yaratakajaga agaciro, sivyo? Ngire nkubwire ikintu cyonyene gishobora kudatakaza agaciro kibandanya gistabiliza gishimangira ubuzima bwawe n'abawe n'abazokomokaho n'igicaniro wubatse. Mu yandi majambo n'amasengesho wasenze, kandi wasengesheje umutima uri sûr n'ibimanzi watanze ukiri muto bizokuvugira mu gihe kiri imbere. N'amashikanwa watanze ukiri muto azokuvugira. Nibikorwa wakoreye Imana mu gihe kanaka bizogaruka imbere. Amen. Aburahamu atanga Isaka ku musozi Morija, abaratawawe n'uruvyaro. Amen. Kuki yadashikana Isaka ku musozi Moriya, Isaka ntaba yararokotse kandi Imana yamuvuzeho nico mubayeko. Ariko Isaka ararokoka amenya ko ariho Jehova Jire, Dieu qui pourvoit. Yisi Imana Yehova Jire, Imana ipurvoa, Imana imarukene, yashitse ku musozi Moriya akubaka igicana agatanga Imana yamubwiye. Dawidi kugira ngo ikiza gihere mu gihugu habe stabilité, yashitse ku gicaniro ca Arawuni umunyewusi. Ahageze uwo mugabo uwo mugabo Arawuna amubonye, abonye umwami na cortege. Urazi kubona umwami na cortege, aravuga, mwami uzanwe n'amahoro? Atego nje kugusaba itongo nubaka igicaniro c'Imana. Arawuna ati, umviriza, ndaguha itongo nongere ndaguhe n'ivyo utangaho ibimazi, amapfizi n'ibindi vyose. Dawidi aca yishurira ijambo. Tubandanye. Tubandanye.
22. Tubandanye abari muhinga bw'ivyuma dufashe verset 22. Haleluya. Amen. Arawuna yishura Dawidi ati mwami wanje nyene ingabo twari ivyo ugomba vyose. Yitegereje cortege ati je ndatanze n'inka ndaziguhaye n'ibisekuzo ntarakime ntaguha. 23. Tubandanye ivyo vyose jewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Arawuna arongera barira umwami atuhoraho Imana yawe ikwakira amashikano. Dange ndaguha igicaniro, ndaguha itongo ryo gushiraho igicaniro, ndaguha n'ivyo ushira ku gicaniro. Kenshi abana banje kera barabaza kunsaba ishikano, haba mu nyuma baravuga ati twaramaze guca ubwenge. Hari kera aya mashikanwa rigura duha ngo dutange, ni wowe umuhezagirwa mama, ni wowe umuhezagirwa. Reka natwe twige kwigerera muri ya mayinite tugusaba, muri twa dufranga uhora uduha, twige natwe kumenya ingene tuyajera, hama dutanga amashikanwa yacu. Atari ivyo uzotunga hama twebwe ntituzohezagirwa. Rero Arawuna yaramuhenze, ndaguha itongo nongere ndaguhe n'ivyo ushirako vyose. Atoya. Dawidi acavuga gute? Ngo Imana ibikwakire. Hari abantu badukunda ariko bariko baraduhenda. Turi kumwe? Muravyumva? Oya hewe, oya nukuri ndakumva ndagutahuye. Reka ndagutangira. Oya sha. Imana ntiyitegereza quantity, yitegereza umutima. Ishikanwa ry'amajana 5 rya blessings rishobora kugira agaciro gusumba 10,000 vyanje. Hari umuntu anyumva? Kuko Imana ntiraba ico ntanze, iraba ico nsigaranye. Ikitegereza iyo ngiye kugura ivyanje, iyo ngiye gusorora uko ndabigenza. Amen. Rero umwana atanze 500 kandi abona igisuguti hari n'igitumbura akayatanga yose, ashobora guhabwa umugisha kuri jewe nafashe mu 100 ngakuramwo 10. Hama ariko nsohotse nkajya inyama na brochette z'ibihumbi 12-14. Niyo mpamvu Imana ntiraba ico ntanze, yitegereza umutima utanze. Ivyo vyose jewe Arawuna ndabiguhaye. Okay, tubandanye 24 cyo turangiza. Verset 24. Ariko umwami yishura Arawuna ati namba turabigura. Ukwizera kujana nibi kogwa. Jewe sinizera Imana gusa, kuko n'abadayimoni barayizera. Hakenewe ibikorwa vyo kwizera, hakenewe sacrifice. Sinoreka kuza kuraba Ezra ngo igitoro caradutse, kuko n'imanza nzozimara. Ukwizera kujana n'ibikorwa. Sinoreka kuza gusengera Nina ngo nabuze taxi, kandi ujyampamagaye mu rubanza rw'abakamufrom, tuhava tunaryoherwa, amafoto azokwira hose narugiyemo, kandi nkariha taxi 50. Nkareka kuza gusengera uyu, nkaja mu rubanza rw'abavuye hanze rukomeye rumeze neza. Imana ikeneye kwizera kujana n'ibikorwa. Turabigura ngo ikiguzi cacu sinokosereza Uhoraho Imana yanje, ibimaze ataco binkeheje. Sishobora gutanga sacrifice atacintwaye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri feza 50. Imana ibona gukuraho ikiza mu gihugu, irastabiliza igihugu. Imana igiye kudustabiliza, Imana igiye kudushimangira. Kandi narayibwiye nti n'ubundi nta naho twari duhagaze. Sinzi kumeze nkanje, n'ubundi ntaho twari duhagaze. Sinzi ko muriko murabona ko ahantu hose hanyerera. Ahantu hose aranyerera. Ahantu hose umenga turi kuri tapi ihura.
hano hose umenga turiko turaserereka nta namwe atwemera kubastabiliza. Rero ni ukabura umunyabwenge, emera urutare rugushimangira, kuko isi iriko irashira, isi iriko irahera, nta kintu na kimwe kitarimo kunyerera. Rero ibintu byose nimba biriko biranyerera, reka dushimangirwe ku rutare rushobora kudustabiliza. Urwo rutare ni Kristo Yesu. Uwo Kristo Yesu nawe dukwiye kumugira uwa mbere, kandi kumugira uwa mbere ni kumwizera, ko ntushobora kugira ikintu, ntushobora guha priorite ico utizeye. Izera Imana, numara kuyizera haboneka ibikorwa biherekeza kwizera. Nta muntu azokwevariwa, ariko Imana izomenya ko hari ibikorwa biherekeje kwizera. Mukura amaso ku bantu, mukura amaso ku bubiko bwanyu, mukura amaso ku nzozi mwirirwa murarota. Abajene surtout bijye bintu byose murota bihera murose nyene, kandi nta prison y'abarota. Ni mube realiste, ariko mugendere muri surnaturel yo kwizera. Uno munsi nitegereje abajene marié, kandi ni benshi kuko dusike dufise ingo nyinshi ziriko zirubakwa. Ushobora kubona bapanga inzu z'ibihumbi 300 400. Ivyo kurya vyaduze, kandi kuko muri aba lisansiye muteza gutwara abana muri privé. N'ubundi nta stability. Reka rero wemere urwo rufatiro, kandi urwo rufatiro nico gitandara. Igitandara kiragufuka, kandi igitandara cabamwe amavuta kikabamwe ubu kikagaburira. Ico gitandara ni Kristo Yesu. Imana ibahezagire.